Ndabaye kaze mwirijoro namakuru yuta cyane kubihejeje kuba muri etamajoro aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe ingingo yo kubogoza Prime Niyongabo warusanzwe uhagarariye igisirikare cy'u Burundi akaba rero asubirijwe n'umuhungu wa Petero Nkurunziza hariwe Keri Nkurunziza. Namakuru rero yibihejeje kuba mwirijoro aho muri iri joro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kubogoza Prime Niyongabo bivanye nuko abona ko ngo ashobora kuba arimo arangiza cyangwa se arimo aranyonora amatungo y'igihugu na cyane ibijanye no muri etamajoro n'itunga rya gisirikare. Prime Niyongabo yagirizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho harimo umugwi ukorera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mwirijoro kwigenekerezo rya 9 Rusama uyu mwaka wa 2025 afashe ingingo yo kubogoza umukuru w'igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo. Ibi kandi biruko mu gihe n'ubundi mu magambwe CNDD FDD injyane zibandanya kwaduka aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atameraniye neza na bamwe mu ndongozi zo mu magambwe CNDD FDD. Prime Niyongabo yamye aravugwa mu mabi menshi nko kunyuruza itunga ry'igihugu muri etamajoro ndetse hakazamwo no kurya ibiturire amatungo y'abasirikare ndetse n'amahera y'abasirikare yo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bivuga ko ngariwe yoba yarayamaze ayanyuruza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye mwirijoro afashe ingingo yo kumutembagaza amubogoja mu mabanga bivanye nuko ngo atameze neza cyangwa se atari korakora neza mu mabanga. Ibi kandi abikoze mu gihe ngaha mu Burundi amatora yimirije muri uyu mwaka wa 2025 aho murabizi neza ko uri irigenekerezo rya 9 Rusama 2025 umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko yugurura icese ibirori byo gutanguza imyiyamamazo mu bazo kwiyamamaza ngaha mu Burundi. Ibirori umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabikoze abikoreye ngaha Igitega ku stade Ingoma. Ibyo rero akaba yabikoze mu rwego rwo kugira ngo abazo kwiyamamaze mu mwidegemvyo haba abahurikiye mu migambwe itandukanye ndetse n'abigenga. Muri etamajoro mwirijoro hasohotse inkuru y'agacamutwe ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kutembagaza cyangwa se yo kubogoza Prime Niyongabo warusanzwe ujejwe igisirikare ngaha mu Burundi akaba rero asubirijwe n'umuhungu wa Petero Nkurunziza ariwe Keri Nkurunziza. Nitekano umunezero ntangere rero ku muryango wa Nkurunziza ndetse n'umutambukanyi wa Nkurunziza ariwe Denise Bucumi Nkurunziza aho rero yari yateye iteka umuhungu wiwe Keri Nkurunziza. Bikaba rero ari ibirori bikorewe ngaha muri ntare Rushatsi aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kubogoza Prime Niyongabo. Ibi kandi biruko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse mu minsi iheze byavuga ko bashaka kumutembagaza nyene aho umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nyene iteka Reverien Ndikuriyo ndetse no umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca bafadikanyije na Prime Niyongabo ujejwe igisirikare ngaha mu Burundi bari bateguye umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu. Evariste Ndayishimiye rero mu kwerekana ko ari igihangange mwirijoro afashe ingingo avuze ko atamusumbye ndetse n'abandi bose ngo bashaka kuzomutembagaza azobamaramo mu mabanga ashiremwo abandi bashasha. Ni ingingo rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe mwirijoro yo kubogoza Prime Niyongabo warusanzwe ujejwe igisirikare ngaha mu Burundi. Umukuru w'igihugu rero akaba afashe ingingo yo kumubogoza bivanye nuko nyene ngo yariko akora ibintu bitabereye igihugu. Naho mu yandi makuru mu gihe nyene habaga kwiyamama kufungura icese imyiyamamazo ngaha mu Burundi bikaba rero ari ibirori byari byatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari nawe yabitanguje. Kuri ubu rero yavuze ko mu majambo yashikirije yavuze ko ngo ibigega by'ibitoro ngo babifise hanze ngo guseha rero ngo ivyo bitoro biza ngaha mu Burundi ari byo ngo bitoroshe. Rero ne amwe mu majambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko yugurura icese imyiyamamazo y'amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine kuri uyu wa 9 Rusama 2025
aho yariko yishura ku makenga y'ubukene bw'igitoro muri kino gihe c'imyiyamamazo. Agira ati n'ubu muri Sopebu ndazi ko bahamagaye imigambwe kugira bayihe igitoro, erega ingorane dufise ibigega hanze turabihafise, guseha rero ngo ntimugire navyo biroroshe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye kandi inzego zijejwe intwaro n'umutekano kudahengama muri kino gihe c'imyiyamamazo. Agira ati abajejwe intwaro harimwo abitoza burya na burya bahagarikira urukino rw'umupira w'amaguru, si ukuvuga ko ngo baba babuze umugwi bakunda, ariko ngo bahabere abagabo bakabanguranya abo baba bariko barahangana. Ku ruhande rw'umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora Seni, Prosper Ntaho Rwamiye awurongoye yasabye abitoza ko kutazova ngo ku biro vy'itora badatwaye icegeranyo c'ivyavuye mu matora. Ibirori vy'amatora ibiro vy'amatora ni 14,156 harimo 53 biri mu buserukizi bw'u Burundi hanze y'igihugu. Naho ibirori vyo gutanguza imyiyamamazo birangiye ukwiyamamaza bizotangura kuwa 13 Rusama 2025 gushika kuwa 2 Ruheshi umwaka wa 2025. Reka rero dusozerere amakuru yacu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho rero umugwi wa M23 bivuga ko kuri ubu ngubu wamaze ukomanga winjira muri Uvira, ndetse igihugu c'u Burundi kinahagaritse umutima kuko umugwi wa M23 ushobora kujabuka winjira mu Burundi. Ni mu gihe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hariko harabarizwa ingabo z'u Burundi zitari nke yaho zoherejwe n'umugwi n'igisirikare urantunga, aho rero izo ngabo zoherejwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo zigiye gufasha igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC, ndetse n'umugwi witwaje urwanisho wa FDLR na Wazalendo guhangana n'umugwi wa M23. Kuri ubu rero umugwi wa M23 wamaze gufata ibigwanisho ndetse uri kuratera winjira muri Uvira, ibintu biteye ubwoba leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi ihagarariwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'umumenyesha makuru wa BBC Gahuza Miryango ivuga irondere mu Bwongereza, yashikirije ko ngo mu gihe umugwi wa leta wa M23 wotera winjira Uvira ngo gashika mu Burundi ugafata Bujumbura, bizokwitwa ko ari leta y'u Rwanda izobifashe u Burundi, ndetse leta y'u Burundi nayo izoca igaba igitero iciye mu Kirundo icijabuka ngo ifate umugwa mukuru wa politike y'u Rwanda i Kigali. Ibi kandi biruko mu gihe leta y'u Rwanda yagirizwa gufatikanya n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Gusa iyi ni ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, ikavuga ko atahihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kurundi ruhande kandi leta y'u Rwanda nayo yagiriza Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufatikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho nka FDLR guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umugwi wa FDLR ndetse unavugwamo abasize bagize uruhara mw'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1990. Ibi kandi biruko mu gihe n'ubundi n'impuguke za ONU nazo zishira ivyegeranyo ahabona zikavuga ko Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ifatikanya n'umugwi wa FDLR mu kuronsa intwaro n'ibigwanisho bitandukanye harimwo n'impuzu ndetse n'ivyankenerwa bitandukanye, nkuko nyene icegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe umutekano kw'isi ONU ribandanya kubishikiriza. Reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga mw'iri joro. Tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu gatondo mu makuru araza kubagezwe ku mubandanya mukora suivre ndetse na partager ndetse na s'abonner kugira amakuru yacu azera bashikira 5 kuri 5 mu gihe tuba tumaze kuyabashikiriza kuri muneshwa yanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV. Reka dusozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu gatondo mu makuru araza kubagezwe ko kuri muneshwa yanyu mukunda cyane imwe Rudende ariyo ya Isange TV.